Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane ku biba biriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuza kuraba cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike. Ngo nubwo ubumunyabwoba ntihabura abakugomwa. Uyu tugiye gutangurana no makuru niwe yasozereye utunge nengene twari duhariwe ibirori vy'inkinamico bamwe bise amatora, uwo nawe akaba ari Valente Bagorikunda. Vyatanguye ari bihuha mu nyuma biba inkuru y'ukuri. Ivyo navyo yari amakuru yavuga ko President Nkurunziza yarafise umugambi wo kugena General de Brigade Atanazi Kararuza akamugira umushikiranganje wo kwivuna abansi. Amakuru avuga ko inyuma y'ivyabaye muri CNDD-FDD inzego z'umugambwe zigahungabana, hahavuye hafatwa ingingo ko system itazokwihanganira uwo wese azoshaka gutoba ibikorwa vyayo yihetse kuri Nkurunziza canke undi wariwe wese ava mu mugambwe CNDD-FDD. Abafata ngingo muri CNDD-FDD bavuze ko badakeneye undi muntu avuye inyuma ya CNDD-FDD za kwivanga mu bibazo vyabo ko bonyene ubwabo bazovyikemurira. Inkuru zivuga ko hari akagwi k'abansi b'umugambwe CNDD-FDD bariko barategura uko basenyura Nkurunziza, agatembagarana na CNDD-FDD babanje kumwegereza bakamwereka ko bamushigikiye mu vyo akora cyane ivyo guhiga. Hussein Rajab yaraherutse kuva mu ibaro rikuru rya Mpimba. Kubgayo makuru ngo ubwiye Nkurunziza ko ushaka kumufasha guhiga Rajabu yahakwa kugutiza intebe yiwe y'umukuru w'igihugu, kuko izina rya Rajabu ryari rimuhangayikishije cyane kuko yarabizi ko kuba yaramuhemukiye bizomugira ingaruka zikomeye. Ngivyo navyo rero abo bansi ba CNDD-FDD barabimenye ko izina rya Rajabu ari intege nke za Nkurunziza. Abo bansi biwe atarazi bahavuye bamwemerera umukozi w'inkerebutsi yo mufasha gushitsa izo ndoto ziwe zo kubona Rajaba kugwa mu nzira. Uwo mukozi wagakura nawe yari Kararuza. Abo bansi babwiye Kararuza ko Nkurunziza akunda abantu bamucira bugufi, ukamubera umusuku hafi yo kumusoma ibirenge, gutyo umunezero uramushwara akisanga yakubikije imfunguruzo zahakomeye. Abafata ngingo ba CNDD-FDD rero bamaze kumenya ayo makuru bararungikiye ubutumwa kakagwi kariko gakoresha Kararuza, babwira ko badasubije ibirenge inyuma bareke kwegera Nkurunziza hashobora kugira ababikomerekeramwo. Kubera ko kagwi kari kamaze kwizezwa na Nkurunziza ko ivyo bamusaba ashobora kubibaha, nabo bakamuzanira agatwe ka Hussein Rajab, vyaranse ko bisohoka muri uwo mugambi. Muri ako kagwi nabo bahavuye baronka amakuru ko hoba hariho umugambi wo kuganagura General Kararuza, ariko hakiriko hari guko yotegegwa atari kumwe nabo muhiriwe. Nkuko amakuru abandanya bivuga, ako kagwi kakoresha Kararuza karagize ubwoba kisunza ukuntu system yari herutse kwirenza General Adolphe Nshimirimana kubera yanse guhagarika umugambi ariko arakorana na Nkurunziza wo guha inzira abatera u Rwanda, kandi muri CNDD-FDD bararahiye ko atawugirira nabo u Rwanda rutwagwa na FPR inkotanyi bamubona. Ariko kubera inyota ako kagwi k'abansi ba CNDD-FDD kari gafise yo kubona Kararuza abo mushikiranganje yo kwivuna abansi, haguhagarika uwo mugambi kabwiye Kararuza ko yobibwira Nkurunziza kugira systeme yumve ko umugambi wayo wamenyekanye, bo bibwira ko ucuhagarara. Hari amakuru amwe avuga ko ako kagwi kakoresha Kararuza bamaze kumenya ko hariko higwa uko Kararuza yoganagurwa atari kumwe nabiwe. Ako kagwi kaciye kamusaba ko muri iyo minsi yoza arajana na bamwe mu biwe agiye ku kazi canke avuye kugira bazibire uwo mutego yatezwe. Inkuru zikavuga ko muri systeme bamaze kubona ko ako kagwi katarota gagarika umugambi wo kuvogera ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kaciye gatanga itegeko ryo gukura mu nzira Kararuza nk'uko vyakozwe kuri Adolphe Nshimirimana. Amakuru akavuga ko hari intwazangabo yari irongoye kambi y'igisirikare yo mu gisagara ca Bujumbura ariwe yahawe igikorwa cyo guhagarika burundu Adolphe Nshimirimana ndetse na General Kararuza. Nkuko amakuru adushikira bivuga ngo iyo ntwazangabo yari kirageragezwa
ko muri systeme bamushyira mu bizigirwa bazohabwa amabanga akomeye muri kazoza mu gihe yoba adakorera ku marangamutima n'ibishobisho. Nkurunziza na Kakagwe baguye mu gahundwe bumvisha ibyabaye ku igenekerezo ya 25 ukwezi kwa kane umwaka wa 2016. Ako kagwi Nkurunziza atarazi ico kagamije, kamubwiye ko iyo ntwazangabo akwiye kuyihana yihanukiriye kugira asubirize mu nkoko systeme. Nishavu na kantu Nkurunziza acategeka umushikiriza amanza mukuru wa Republika Valentin Bagorikunda ko yota muri yompi iyo ntwazangabo. Ngo Bagorikunda yatekewe n'ubwoba maze kumenya ibiganza bikomeye biri inyuma iyo ntwazangabo. Ahava abwira Nkurunziza ko iyo dosiye atayo yoshobora, ariko ko ashobora kuba umwe mu bakozi biwe bo muri paraka akerebutse kandi yifuza kuduzwa mu mabanga abari we ayikurikirana. Ico cariho c'umushikiriza amanza mukuru wa Republika yitwa Prosperi Gashusho, niwe yahavuye yakira iyo dosiye ayihawe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Ntivyatevye nk'uwashaka kwereka umukuru w'igihugu ko ashoboye, yavuze yataye mu mvuto ya ntwazangabo. Kubw'ayo makuru umushikiriza amanza mukuru Valentin Bagorikunda yari yagabishije ico cariho ciwe ko atokwijajara kuko iyo dosiye iremereye gusumba imisozi y'u Burundi. Nguru wundi nawe amubwira ko ari kumwe n'umukuru w'igihugu ataca atinya kuko atawusumbye ububasha umukuru w'igihugu. Muri systeme bamaze kubimenya igihangange kimwe cipete ya generali w'inyenyeri zine arongoye urwego rukomeye rw'igihugu yaciye yakura Valentin Bagorikunda ku telefone ingene yubahutse gukomakoma umwana wabo. Uwo Bagorikunda ararahira ararengwa ko ico caha ataco yokora. Imituragaro ibaye myinshi, Bagorikunda yahavuye avuga official dossier. Nkuko ico cariho ca Bagorikunda yabivuze mu ntahe yiwe, ngo Bagorikunda yaciye amuhamagara kuri telefone amubwira ko ahari hose yo kwakwanya gahunga igihugu kuko umwanya wari wo wose umutekano wiwe ushobora guhungabana azira ya dossier. Uhuri Gashusho abwira Bagorikunda ko atabwo bafise kuko yizeye umukuru w'igihugu ko ashobora kumukingira. Bagorikunda yamubwiye ko iyo systeme yumva ifise ububasha kurusha umukuru w'igihugu. Ngo Bagorikunda yabwiye Gashusho ati nk'umukoresha wawe kandi nk'umugenzi ndakwinginze nyagamagara kandi ntuce muhiri wawe kuko wamaze gutangatangwa. Ndakora ibishoboka byose umuryango ugusange hakurya. Bamaze kurondera Gashusho bakamubura, systeme yaciye iha uruhushi ibihangange bitatu vy'ipete rya general kugira baje kurekuza ya ntwazangabo mw'iborero rikuru rya Mpimba. Abaherereye ku Musaga babonye ukungene ivyo bihangange vyaje mu miduga y'abajejwe umutekano bitwaje ibigwanisho bikomeye. Baragize ubwoba ko bashobora kuba hari ikintu gikomeye kigira kibe. Barashitse bahamagaye wari umuyobozi mukuru w'ibohero ico gihe yitwa Deo Bigirimana batazira rutwe, bamutegeka kurekura ya ntwazangabo ataca arinze gusaba. Avyanse bace bakoresha inguvu igihugu cabahaye. Amakuru avuga ko Rutwe yagize ubwoba, arahamagara abategetsi batandukanye ababwira ko ategwe. Bivuga ko yahamagaye Nkurunziza aramubwira ibibaye, ngo Nkurunziza yamwishuye ko yokora ivyo abona bibereye. Yaciye amenya ko umukuru w'igihugu vyamurengeye, nawe nta kindi yakoze acarekura vuba na bwango iyo ntwazangabo. Mu kumwakira ngo vya bihangange vyabwiye iyo ntwazangabo biti iyo ukorana n'abagabo ntumaramara. Ubwo nyene bavuye ku Mpimba baruhukira muri ya kambi y'igisirikare yari irongowe na ya ntwazangabo. Umwe muri ivyo bihangange niwe yafashije ijambo abwira baraho ko ivyo ari vyavuzwe ko indongozi yabo hari ivyaha yagirizwa ari ukwenda kwabaye. Ababwira ko iyo ntwazangabo ariyo ikirongoye iyo kambi, uwumva ko atabishimye azogende yiture ubutungane. Mu kumushimira kandi ngo iyo ntwazangabo yahavuye iduzwa amapete kugira bamwereke ko abo bibaza ko batwara igihugu atari bo bagitwara. Ngo ivyabaye uwo munsi ivyasa no gutembagaza ubutegetsi kuko Nkurunziza baramumaramaje bamwereka ko atamajambo afise. Ariko igitangaje Nkurunziza yabandanije amabanga yiwe nkaho womengo nta cabaye. Bisigura ko we ico yaririra kwari ukwitwa umukuru w'igihugu nubwo yarazi ko hari abamusumvye ububasha bamuvuguruza ivyo bibaye ngombwa. Hari gihe gukuba umunyabwoba bituma hari abakugomwa. Ukumenya imikenyero ya politike kwa Bagorikunda vyatumye agira ubwoba iyo dosiye arazibukira. Vyo biri no mu vyatumye ahabwa amabanga amashasha yo kuba umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihe uwari yizeye Nkurunziza ku ka mukuru w'igihugu vyahaswe kumugaruka.
bw'ayo makuru biravugwa ko uyu munsi kugira uhabwa amabanga bisabwa kuba ko uba umuyobozwa nkoni abushitse kugira bikunde ivyo bagutumye vyose ubikora utabajije imvo naho wobona ko bitaroranye. Nkuko bivugwa rero ngo intwaro yateguye kuba igihano ku bantu bamwe bamwe nubwo hariho abariko bagwa mu mporero ngo mubazi vy'urugamba barazi ko atarugamba rubura inzira karengane kandi ngo imvuga kuri n'abashinga ntahe bohabwa amabanga y'igihugu kugira bigende neza ntibabuze ngo nuko igihe bakenerewe ko kitaragira nkuko amakuru dushikira abivuga. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru nayo kandi ahari bivuga yuko bamwe bavuga bati ibihe birasa nubwo bitaba ari bimwe. Mu mateka y'urugamba hamyeho umugenzo wo kubika ahadata ivyibutso bimwe bimwe kugira bizobero icishimikizo abarugwanye mu kubibutsa iyo bavuye batahura aho bageze bongere kandi bazirikane iyo bariko baraja. Nkuko amakuru abandanya bivuga kwibuka iyo umuntu yavuye ngo vyamye bifasha batari bake kudata intumbero nubwo hariho abo vyagiye biragora basitajwe n'akabanyi k'umutima. Amashusho n'amasanamu y'ivyaranze urugamba rwo gwabuza demokrasi n'intahitabesha y'uruhara unuri yabo baragize mu nsinzi yabonetse bigoranye. Ni icibutso kandi gitomoye gifasha kutibagira abo mwafatanije urugendo kuri wewe waragiriwe ibakwe ugashigwa hejuru. Vyongeye kandi n'indemesho kuri wewe uba wavuye kure cyane ko Imana yagusimbije imanga nyinshi ishobora kukugeza n'ahandi heza utakeka. Kuguma kwibanga ry'urugamba si vya bose. Kuva kera hariho abo vyagora kwihangana bakaruta hagati bagafata izindi nzira bibwira ko arizo zizobashikana iyo baja, ariko abihanganye n'ivyabona ko wihanganye amira binoze. Ngisubiriye gucishamwe amaso muri ivyo vyibutso vy'amateka y'urugamba hari abo wibuka barambiwe batanikiva abandi, hari nabo wibuka baguye ku kivi nabo mwagikukirije hamwe bigatuma wumva uhimbawe kuba utari mu bataye ibanga. Urugamba si urw'umuheto gusa n'urwa politike ni rumwe mu ntambara zitoroshe na rirya rwo rushobora gutwara igihe kitari gito. Amashusho y'urubanza rwo kuganduka kuri Hussein Najab yitwa Mawa Hassani nimwe mu vyibutso bishobora kugufasha kwibuka iyo wavuye wisunze ko igihe kihaciye kitari gito. Gushobora kwibuka vyinshi uravye abo mwari kumwe ni wabu waruhari ubu mutakiri kumwe bivuye ku mpfu canke izindi mvo z'ubuzima. Ngo wari umunsi udasanzwe rero ku banyamuyinga kuba barashoboye kubonana imbona nkubone n'umuvukanyi wabo mu gihe benshi bavuga ko bitoshoboka ko ava mu mpimba akagenda ibirometero birenga amajana 3 vyitwa ko apfunzwe. Mu mwambaro wererana yaratanze umwizero ko bari bahari n'abarundi muri rusange ko ibihe vyari bigiye kuba vyiza mu gihugu nubwo hari abahavuye babitoba. Nubundi ngo gusubira kumva no kubona iyo ntwari ivugira imbere y'abarundi sindoto kubasha bw'uhoraho ngo birashobora gukunda umwanya wari wo wose agaseruka mu maso y'abarundi akabashikiriza ijambo ribatura imitwaro benshi bikoreye batagira ubatura. Iyo jambo ry'ico gihe ngo niryobura ico rikungura nubwo ibihe bitari bimwe ariko bishobora gusa. Uzogumuzirikana ko igihugu kimwe abagabo nubwo umuyaga wohungura amababi y'ibiti buraca hakanaga ayandi nkuko aba bahinga cyane mu vya politike ndetse no mu busesanguzi bwayo bobo babivuga. Hari nandi makuru menshi turiko turabategurira tuza kubashikiriza mu mwanya uri imbere gusa nagira ndakwibutse wewe ufite subscribe canke sabone butari wafite nako kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze imbere z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru. Wowe uri ngaha mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi mu buseruko mu bumanuko mu buraruko mu burengero abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye abadukurikirana bari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko igihugu cy'u Rwanda Ubuganda Tanzania Kenya n'ahandi abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora. Nande makuru menshi turiko turarondera yewe mu gisata cy'umutekano ubutungane imigenderanire n'andi makungu ni byinshi turiko turabategura tuza bageza ko mu mwanya uri imbere wewe gusa icyo usabwa no kubisangiza abagenzi kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko Imana ibahezagire.